Hello guys, muraho mumeze neza. Nizere ko mumeze neza muri amahoro mushima. Noel nziza no mwaka mushasha kabisa, umwaka wa 2026 uzobe umwaka mwiza kuri twese. Ibyo dukora byose bizotere bija imbere, ibyo navyo bizoduhimbara cyane. Yego ngira ngo nkuko mubibona uyu munsi na shoboye gutemberera ahantu hari ibarabara ry'itereni, ngira ngo muraribona. Murabona yuko ari ibarabara rimeze ukundi kuntu. Iri barabara mubona rirazimvye, ni barabara rimeze ukundi kuntu, ariko ni barabara rizimvye gusumba narya mabarabara tumenyereye. Murabibona kabisa. Rero ariko uyu munsi ngomba kuba ndatembera, nitembera no munsi nashatse gukora ka vlog kwa sababu hapa tuko hapa Kenyatta Road. Tukienda tukitembea tunaona mambo mengi sana. Mnaona amazu, kwari amazu menshi yubatse nyene ku buhinga hano inyuma y'igisagara. Hanyuma bamwe bazana ni nyuma y'igisagara kabisa, hano hitwa Kenyatta Road. Rero murabona ko ari amazu yubatse nyene ameze neza, amazu yo ku rwego rwiza, ngira ngo kumbure murayabona. Rero reka ibandaniririze. Ariko rero hariho ikintu kimwe kigize iminsi kintangaza. Hariho ngira ngo abantu usanga badakurikirana nka zino mbuga ngurukana bumenyi, badakurikirana Facebook canke badakurikirana YouTube canke badakurikirana ngira ngo n'amaradiyo, kuko la fois passée hariho ukuntu abantu bashoboye kuba bariko baribwa, ugasanga bahaye bibwa n'abarundi bene wabo, canke ugasanga bahaye bibwa n'abandi bantu muri rusangi. Bakabahenda ngo bagomba babaronderere amaviza yo kubajana hanze y'igihugu c'u Burundi, haba muri Amerika canke mu bihugu vya Saudi Arabia, za Qatar canke za Dubai. Mugabo ugasanga babasa amahera menshi, bamaze kubaka amahera menshi ariko bikarangira ayo mahera yibwa. Nanje bikaca bintangaza nk'ukuntu umuntu yoba ashobora kuba afise imiliyoni 200 z'amafaranga y'amarundi. Wewe ufise imiliyoni 200 z'amafaranga y'amarundi, hanyuma ugashobora kuyibwa ngo ugomba uronke visa ikujana mu bihugu vya Buraya canke zikujana muri Amerika canke bikujana Dubai. Mbega izo miliyoni 200 wibaza yuko umaze gushika muri Dubai canke umaze gushika mu kindi gihugu uzoca uzitora uko nyene? Natangajwe n'umuntu numvise yibwe miliyoni 200. Yaribwe 20 million, yarayegeranije mu gihugu c'u Burundi aregeranya 20 million. Aho urumva hariho n'ayandi arenga, umugabo aca ahendwa n'abantu ngo bamujane mu gihugu kimwe, mu bihugu biri hanze y'igihugu, ngo amuronderereyo, donc ngo amuronderere visa. Ibaze miliyoni 200 ukazibwa, ugashobora kwibwa 20 million. Wewe warigoye ukarondera 20 million, mugabo ukaca wibwa 20 million kugira ngo uronke visa yo kuja mu kindi gihugu. Mbega mwibaze yuko hanze y'igihugu c'u Burundi ari mwijuru? Ndashaka kubabaza kandi mushobore kunyishura. Mwibaze yuko hanze y'igihugu c'u Burundi ari mwijuru? Sinibaza kabisa. Je ne pense pas, parce que ushoboye kuva nko mu igihugu ciwawe, ushobora kuba ufise ibyashara canke ushobora kuba ufise ahantu ushobora gukura 20 million, hanyuma ngo yatange ngo ugende mu kindi gihugu. Sindagutahura na gatoya, parce que ino muri bihugu, donc mu bihugu byo hanze, icyambere coco nta bwigenge uba ufise. Coco kimenye ntuba ufise ubwigenge nkuko ufise ubwigenge bwo muhira, ariko ukaza wumva ngo jewe ngo ndagiye ngo mu gihugu
ngo ntegerezwa ngo kuja ngo muri Amerika, ngo ntegerezwa kuja ngo muri Belgique, ngo ntegerezwa kuja Dubai. Nimiruho n'abajyanye. Mbega uribaza yuko abantu bose baba baravuye mu gihugu c'u Burundi baba bamerewe neza? Uparvenye kuba ufise à peu près 20 millions, ukaca uyatanga ngo ugomba uronke visa, wibaza yuko umaze gushika muri ico gihugu uzobugiye mu buzima bwiza? Uribaza yuko utazoba ugiye mu miro kugira ngo ushobore gukorekta izo 20 millions usubire uyabone uyafise ari ku mufuko wawe? Bibaza ko bizogenda gute? Rero ngaha anye uhaye uraba nk'aya mazu anye ngira ngo urabona aya mazu ya ma etage aha n'ahantu hitwa Kenyatta Road, ni nyuma y'umuji, nsi no mu gisagara wovuga ngo ni Nairobi. Urabona n'amazu n'utuzu nyene twubakitse turi nyuma y'umuji. Hano ndi kwibarabara ry'itereni, barabara rizimvye cyane, mugabo habibona ndiko ndatembera nko ngaha uca wibaza ngo ndi ahantu mwijuru, kumbe naho nivyo dukora usanga ari ibintu biyobeye, usanga ari ibintu vy'imiruho cyane. Rero mu gisagara nk'iki ntiwoca wibaza ngo iterambere, ngo aba bamaze ngo gutera imbere ngo nawe nguje ngo woca ngushika ngo utera uja imbere uco ushika wishugwa mu buzima. No, siko biri, nta nubwo bimeze uko. Rero abantu muriko muhendwa n'abarundi bene wanyu, bakabahenda bababwira bati ingo mu gihugu ca Kenya canke ingo muri Afrika y'Epfo ubuzima ni sawa. Nikibabaje bakabajya amahera, ukadandaza gatongo canke ukadandaza gatungwa ngo uje mu bihugu byateye imbere, umenye yuko ugomba wibigwe ubusa. Hariho abarundi muri iyo misi heze twakunda kubibona mu magroupe ya diaspora, babicisha ngo abarundi baba bibwe, ugasanga batumwe ko n'abarundi, ugasanga yaramutumye ko amushikanyino yaramwemereye yuko azoshika amuronderera akazi keza. Hariho ababesha ngo bafise ama cafetaria bazobashikizamwo akazino, akabura ya cafetaria, ugasanga yasize adandaje nk'igitungwa mu gihugu, ugasanga kandi yarishe nk'amahera menshi kugira ngo uwo mwene kumutumako ashobore kumwakira mu gihugu ca Kenya, ariko bikarangira atanamwakiriye, akamubwira ati je ndashitse muri Tanzania, ndashitse ku mupaka barangongeye ndinjiye mu gihugu ca Kenya, hanyuma bikaca bigenda birangiriye ngaho. Uribaza, akaca azimya telefone, umwe yagutumako wamuhaye amahera, wadandaje igitungwa cawe, mugabo aciye abona wewe urindiye muri ico gihugu ca Kenya, ushoboye kwinjira muri Kenya, akaca azimya telefone. Uribaza yuko wewe ushitse muri Nairobi ari rya mbere usanga utari bwabone ni Bujumbura, uribaza yuko bizokorohera? Nta Giswahili uzi, nta Congereza uzi iki rundi conyene, kuko n'abarundi benshi bavuga ngo barazi Igifaransa, mugabo wagenda kumuyagisha Igifaransa akabura nico akubwira. Murundi azi gusoma Igifaransa, ntazi kuvuga Igifaransa. Abarundi benshi turazinanye, Igifaransa kirabagora, expression iragorana ku barundi benshi bari. Donc kuri generation iri kwiraheza amashure y'uno munsi, Igifaransa cari c'abantu bari imbere yacu, niho yashobora guheza amashure, agaheza nka humanité, ashobora kwiexprima mu Gifaransa. Ariko abantu buno munsi Igifaransa kirabagora cyane. Nawe ubuhejeje université canke uhejeje secondaire, ntushobora kuvuga uti jewe ndi umuntu asanzwe ufise experience yo kuvuga Igifaransa. Rero ushitse mu gihugu ugasanga bavuga izindi ndimi zitandukanye, ndibaza niho ucubona yuko muri Kenya Nairobi atari mu ijuru, ahubwo ari ahandi hantu. Rero
barundi kazi mwebwe mukiri mu gihugu c'u Burundi yaco muhendwa ntimuhendwe n'aya ma etage turabisha amaso yatuyacamwo turengana ego irefre n'igihugu cateye imbere mugabo hariho abantu usanga bakenye cyane gusumba abarundi bene wacu usanga aribo bateye imbere rero ntuzohave uhendwa ngo uriko wibwa amahera menshi amahera ngo uje ino ngo kugira ngo utere uja imbere. Yes uncle, mambo poa sana. Uko fiti? Yeah, asante. Asante. Rero ntimubandanye mwibwa bene wacu ngo abarundi ngo bari no umuntu kwanza azogutuma ko nko muri kino gihugu akubwira ati ubanze umuhe amahera kugira ngo agushikane ino nta barundi bahari batanga ubuzi bw'ino n'ubuzi bwo guhangayika n'ubuzi bugoye kandi yego agutumye ko ukaza akakwakira n'amahoro uzomenyera mu bandi umenyerere mu bandi uhasuringe mu bandi kuko umurundi n'akazi birajana kuko abarundi kweri ni bake bashobora kutumaramaza iyo bashitse ino bakananirwa n'akazi gusa ikintu woshobora kumenya ubwa mbere na mbere ho uvuze uti je ndavuye mu gihugu ciwacu umenye yuko utagiye mu ijuru ugiye muri Tanzania ugiye muri Kenya ugiye mu bikindi gihugu umenye yuko utagiye mu ijuru rero ico nashatse kuvuga nimuze murahendwa abantu babereka amafoto bifotoje ku Noheli bambaye neza bagiye ahantu aka etage keza ngo nivyo bakora ngo bakorera muri izo etage ngo canke ngo baba muri izo etage kugira ngo babe abateka mutwe bateka imitwe kugira ngo babibe mes chers amis. Nta kintu kigoye nta hantu hagoye kuba nko mu gihugu ca Kenya gusa ukora ni sawa. Ico nanse rero nansaba abarundi bafise ingeso yo guhenda abarundi bene wacu ngo bariko ngo barabaronderera ivyo bazokora gushitsi nongo uzoca uronka ivyo ukora ino nta kazi kahari muri rusangi novuga yuko ubuzima bwino bugoye ikintu kihari ni waronka mwene wanyu agutumye ko ati agomba kukwakira uze gukorera muri Kenya akwakire ku buntu ntuzomuha amahera wewe uzomushimire mu nyuma mu gihe uzobona caciyemo ariko ntuzoze uvuga uti jewe ndagiye mu gihugu ca Kenya ngiye kuronka ubuzima uyu munsi ngomba nce ndonka ubuzima no ivyo bintu ntibibaho nagomba ndakubwire yuko uzoba ugomba wibwe rero nk'aba bandi bahendwa ngo bagomba baje za Dubai ngo batange ngo aya mahera ugazusanga hari nahashitse no ku kibuga c'indege baranamwankiye kubera yaronse impapuro za magendo canke bimeze nabi ugasanga biracumbagira banze witegure banze utunganye umutima umenye yuko ahantu ugomba uje kwanza ugomba uje ahantu atari iwanyu umenye yuko ugomba uje mu mahanga naho no guhangayika no guhangayika kuvuga ngo uzoba ugiye ngo mu ijuru umenye yuko ugiye mu mahanga no guhangayika kandi ugiye iyo umwana nyina arira ntiyumve rero yari n'impanuro ku bantu muri mu gihugu cy'u Burundi muri ko muriga ngo mugiye kuronka ubuzima ngo mugiye kuronka uko umaze kuronka izo miliyoni 200 izozikorera imitahe donc ubona umutahe ukomeye cyane washobora nko gukora ikintu kizima kizoguteza imbere mu buzima bwawe bwa misi yose hamwe utazokwicuza no mu buzima rero ntimuze muribwa ngo muri Kongo murarondererwa amaviza viza ntitangwa n'umuntu viza atari umugore wawe canke atari umugabo wawe ari muri ivyo bihugu by'abazungu ashobora
kukuronderera visa, nta wundi muntu n'umwe yemerewe gushobora kukuronderera visa. Ego ivy'amanyanga birabaho, ariko ntimusubire kuza muribwa ngo umugiye mw'ijuru. Rero psychologue, reka ngarukirize kano ka vlog hano kuko ndashitse aho ngo nari nteye nja. Naho ubutaha mu kindi kiganiro niko ndabategurira, peut-être ko mw'ijoro dushobora gukora live, canke ejo tuzokora live, canke dufise n'ikindi kiganiro dushobora kubategurira. Rero mubandanye mumererwa neza, mugire umunsi mwiza, mugire umugoroba mwiza. Thank you.